Banywanyi ba Action Vibes TV, kaze dusangire ingaburo yo kuri uno musi w'Imana, aho duhimbaza umusi mukuru w'umushamweranda wa Yezu muri Ekleziya yotera akazuba i Burundi, mu Rwanda no mu bindi bihugu. Tugasangira uyu musi w'Imana n'abahimbazi Dominika 10 mu mwaka w'amasabamana B, harimwo hano muri Suède aho tubaye dukorera ubutumwa. Mu bumwe rero na Ekleziya y'u Burundi, twakire ijambo ry'Imana mu gisomwa ca mbere Ekleziya yavomye mu gitabo c'umuhanuzi Oze, ikigabane c'11 akarongo ka mbere ugasimbiza ku karongo ka gatatu na ka kane ugasimbiza ku karongo k'umunani C n'akarongo k'9. Urukundo Imana ifitiye igihugu ciwe, ubwo rukundo rugatuma Imana igira iti: umutima uranyase mu nda, ikigongwe canje kiravyutse, singira uko ishavu rigize, ndaretse guhonya Isirayeli, kuko ndi Imana ntari umuntu, hagati yawe ndi umweranda, sinzoza gutikiza. Mu kwitabiriza dukoresha izaburi y'12, muzovoma amazi mu masoko y'urukiza, akanyamuneza kabasya. Igisomwa ca kabiri Ekleziya kivoma mw'ibara umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefezi, ikigabane ca 3 kuva ku karongo k'8 gushika ku k'12 no kuva ku karongo k'14 gushika ku k'19. Ukumenya urukundo rwa Kristu rurengeye ubwenge bwose. Aleluya, aleluya. Imana yadukunze ikarungika umwana wayo kuba iciru c'ibicumuro vyacu. Aleluya. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Yohani, ikigabane c'19 kuva ku karongo ka 31 gushika ku ka 37. Yezu amaze gucikana, kubera ko wari umunsi wo kwitegurira Pasika, nako isabato wari umunsi mukuru uhambaye, Abayahudi rero basaba Pilato ngo bavune amaguru y'abari babambwe, baheze babakureho, boye kurekera imivyimba ku musaraba umunsi w'isabato. Abasirikare rero baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwa kabiri muri bamwe babambwe hamwe na Yezu. Bashikiriye Yezu basanga yamaze gucikana, ntibamuvuna amaguru, ari kumwe muri nyabasirikare amusogota icumu mu rubavu, haca hisuka amazi n'amaraso. Uwabibonye niwe yabishingiye intahe, kandi intahe yiwe ni y'ukuri, kandi urya azi ko avuga ukuri, ngo namwe mwemere. Ivyo rero vyagenze gutyo ngo inyandiko itahe, nta gufa ryiwe bazovuna, ahandi naho ngo bazokwihweza uwo basogose. Twakire twongere dukenguruke iyi nkuru nziza ya Kristu. Kristu shemezwa. Bakundwa b'Imana, bakunzi ba Action Vibes TV, kwemera kuvyara ubuzima, umunsi mukuru mwiza w'umushaha mweranda wa Yezu, umunsi mukuru mwiza kuri mwebwe basaserdoti mwese b'umukama muri Ekleziya. Kuri uyu munsi muhimbaza itagatifuzwa ryanyu, kuri uyu munsi twebwe abasaserdoti duhimbaza uyu munsi mukuru, twibuka ko duhamagariwe kuba beranda ku bwacu, ariko kandi tubihamagariwe no kubw'igihugu Imana yadushinze. Bavukanyi, umunsi mukuru w'umushaha wa Yezu uje ukurikira iyindi misi mikuru. Pentekoti yaje inyuma ya Asensiyo, inyuma ya Pasika, inyuma ya Pentekoti havuye tukaja mu butatu bweranda, butatu bweranda tukaja mu munsi mukuru w'isakramento. Uyu munsi tukaba
twakiriye uyu munsi mukuru w'umushaha mweranda wa Yezu. Muhava mugira muti iminsi mikuru irabaye myinshi. Oya, ntimuruheba Kristo, kuko umunsi mukuru wose Ekleziya iduha ivyohejwe na mutima ni kugira ngo itwibutse ko Imana atari umuntu. Erega twebwe abantu ubucuti bwacu buhindagurika nk'igicu. Niho mu Kirundi bavuga ati abantu twiba barahinduka. N'urukundo rwacu rurahindagurika. Uko tugenda turakura mbere turabibona. Aho uciye ntiwigera ubura abavuga bati bajya bari impfapfe, bajya baragendana barasangira. Ariko uyu munsi aho umwe aciye uwundi yoturira. Ayo n'amajambo twumva kandi dusa n'abamaze kumenyera, ukamengo n'ibisanzwe. Rero iyi minsi mikuru Ekleziya iguma iduha itugabira ni iminsi mikuru myeranda. Ari Pentekoti itwibutsa ko Imana yashatse kwibera muri twebwe mu kutugira ingoro zayo. Murumva ko Imana itashatse ubucuti bwo hejuru umwe buhera. Oya, turi ingoro za mutima wayo, mutima dutuma tuyita papa, mutima dutuma twumva ubumana twuzuye. Ubutatu bweranda, Imana Data, Mwana na Mutima Mweranda. Imana iduhishuka akaranga kayo k'urukundo, iduhamagarira kwinjira mu bunywanyi bwayo bwa batatu bagize umwe, kugira ngo twoye kuba abantu basanzaye, kandi natwe abantu twunga ubumwe nk'uko Data na Mwana bunze ubumwe muri mutima. Urumva ko ari ya Mana iguma irondera kutagumiza hejuru gusa, itaguma irondera kuyeyemvya, ubucuti bwo kuyeyemvya. Hagera mu isakramento ikavuga iti akira munge, akira munywe. Bavukanye, harabumva ayo majambo bakavuga bati ntitwumva abakristo b'abakatolika ingene bashobora kwemera ivyo bintu, ko amaraso y'umuyahudi hari ico yobamarira, ko umubiri w'umuyahudi hari ico wobamarira. Ibi bintu bikuyemo kwemera biracika ibintu bitumvikana. Ariko iyo ugize ingabirano y'ukwemera niho utegera umugambi w'Imana yushika, ishaka kunga ubucuti natwe, atari bwa bucuti iturabira hirya. Yaraje kubana natwe, iranarenza, irashaka kwinjira muri twebwe, ibanje kutureka ngo twinjire muri yo. N'agatangaza. Nico gituma rero uyu munsi mukuru uza ubandanya utwereka ubwo bucuti Imana ikeneye, ishaka ko bushika mu mitsi no mu misokoro. Niho uyu munsi Pawulo muri ribaruwa yandikiye abakristu b'i Efezi avuga ati ngo kumwe n'aberanda bose muronke ubwenge n'ubumenyi bwo gutegera ingene urukundo rwa Kristo rwagutse, rurengeye vyose, kandi rushitsa imizi kure. Mumenye urukundo rwa Kristo rurengeye ubwenge bwose, muheze mubone kunengesera mu musesekara wose w'Imana. Imana idusesekaremwo, ubuzima bwayo butwuzure. Nico rero
gituma uyu munsi ekereziya idahereza gusa kuri ukarisitiya, aho Yezu yiha abatumwa biwe n'abazomwemera, ariko uyu munsi ku musaraba hamwe yamanikwa, akamanikwa kubw'urukundo, aheza agasogotwa kugira ngo abandanye yiyegereza abantu. Inzaruka zose z'abantu bazofungura bakanywa kuri ayo maraso n'ayo mazi, iyo mfunguro nyeranda. None bavukanye umunsi mukuru mwiza w'umushaha mweranda wa Yezu. Dukundire Imana, twinjire muri ubwo bunywanyi. Dukundire Imana iciye kuri ekereziya iguma idufasha gutera intambwe, ntituruhe. Burya inkuka yose ya misa tugendamo, igihe cyose dufata akanya tugasenga, ivyo vyose bitunengeserezamwo ubumana, budutuma twe n'Imana ducika inshuti z'umushaha, tudwibira mu Mana, Imana ikatubamo. Kandi iyo twakiriye Imana muri twebwe, turaheza tugakunda rwa rukundo rudahindukana n'igicu, rudahindukana n'ibihe. Erega ino si irakeneye abashingantahe bafise umushaha wa Yezu, irakeneye abapfasoni bafise umushaha wa Yezu, irakeneye inkumi n'imisore bafise umushaha wa Yezu, irakeneye abasaserdoti bibera mu mushaha wiwe. Ubusaserdoti kuri ino si bukaba isoko ry'amazi y'umusarara kuri abo bose baza barondera Imana. Umunsi mukuru mwiza w'umushaha mweranda wa Yezu, namwe muhimbaza idominika ya 10, umunsi w'Imana mwiza. Muraza kumva ijambo ry'Imana rituma abacuti ba Yezu bavuga bati yasaze. Ni ivy'ukuri ubwo rukundo rurengeye ubwenge bwose, umwana w'umuntu agwita urusazi.